zanje ndabaramukije mu izina rya Yesu. No munsi tugiye guteka iteka ryo kubonana n'abo bakunzi muri Kristo, abene data, Janine Ngabirano na Krista Irumva. Twaraganiriye ku gihe mu kiganiro ca mbere, hanyuma twari twavuze yuko hari byari byasigaye tutavuze, twari twifuza kuronka intahe yabo gatoye, hanyuma ikindi naco twari twifuza kandi no kubaha uburyo mushobora kubaronka canke uburyo mushobora gutora ahari izo ndirimbo baririmbira Imana. Kuri Janine egome ntaraja mu byo kuririmba mu Facebook canke YouTube, ariko arafise aho asengera naho nyene nibaza ko yobatumira kuko aririmba muri korali kugira ngo naho nyene mwotaha munezerewe. Egome tutarinze guteba reka dusenge. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza duhaye kugira ngo tubane. Ijambo ryawe riravuga ngo ni vyiza kubavukana kugira ngo babane nyakubana. None Mana turaje imbere yawe muri kano kanya tuguhaye kino kiganiro, kandi turasabye ngo iki kiganiro abazogikurikirana bose, baba bakijijwe canke abatarakizwa bakizwe, abakijijwe nabo bumve bongerwe inkomezi. None rero Mana turagushimiye, urakoze, turaguhamagaye nk'Imana. Karibu wigabe wiganze, maze ibiganiro byacu byose birongorwe nawe, ni ku bw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisabye, amen. Egome none tusubire tubabaze, ngira ngo musubire mutwibwire gatoyi kuko hariho kumbura ababonye ikiganiro batarabona icambe. Ego murakoze cyane, ndabaramukije cyane aho muherereye hose. Amazina yanje ni Irumva Krista, benshi banzi nka Kiki, ni umuririmbyi wa gospel. Ego murakoze, nanjye nitwa Janine Ngabirano. Ndakunda kuririmbira Imana cyane, ndakunda no kuvuga ubutumwa mu ndirimbo kugira ngo bukize benshi kandi butabare benshi. Yesu n'abahezagire. Murakoze cyane. Ego Kiki wotu ntahe ntoyi kuri wewe. Ego hama ndasubiye kubaramutsa. Intahe novuga, reka mbanze ndababwira kamwe mu refre gatonyi mu ndirimbo ya kabiri. Ewe Yesu we, ewe Yesu wanje, icyo ngusaba ni inkomezi. Ewe Yesu wanje, icyo ngusaba ni ukwihangana. Abenshi iyo ndirimbo naririmbye mvuga iyo refre, Imana impa inkomezi, impe n'ukwihangana, kuko nasanze yitaguhaye ukwihangana ni byinshi wokwica mu buzima busanzwe, naho twogenda mu buzima busanzwe. Itaguhaye kandi inkomezi yo gukomera mu rugamba, nta na hamwe wopfa ushitse. Icya mbere je ndashimiye umuvyeyi wacu, naho we watavyibuka, jewe narigeze kumubwira ikibazo nari mfise, aransengera kandi kigenda neza. Imana imuhezagiye kandi nararyohewe kuba naramubonye yitaho umuntu wese. Nukuri Yesu amuhe byinshi ibyamusezeraniye byose abimuhe. Hari igihe uba mu kibazo ukiyumvira none Mana ndagisohokamo gute? Ego je navutse mama wanje akijijwe, hama mugabo je nyuma ndabibandanya, kandi nta papa nawe twari dufise. Nta papa nakuze mbona, mugo uko byari bimeze kose umuntu yabibayemo nyene. Nawe mu bigeragezo bitandukanye byinshi, hari ibyo nabona avuga ati Mana na wewe nene ubona ko je nkiri muto, je nk'iki kintu ubona nagisimba gute? Ariko Imana nkavuga ati je basi nkomeza, umpe n'ukwihangana. Ibyo bintu narakunda kubisengera cyane.
ikintu cya mbere imana nayisabye nabanje kuyibwira indindi shavu kuko ujya yangiriye nabi sica ngirira ishavu riduga hama cingenda kumwishura cyangwa ndamusubiza ico kintu imana irakinzigamiramo nkabona abatonya banje avuga ati imana ndashaka kubona ko abatonya banje baguma biga muga imana irabikora irasubira bikora n'ubu bariga kandi bigenda neza ndavuga ati imana nta kindi kintu mbona jewe novuga no gushimira nta n'ukuntu no gushimira jewe ico nzi gusa ico ushaka uzonkobezemwe ushaka uzohora ndakuririmbira ahantu hose bumva indirimbo yawe ariyo amashimwe ibintu vyinshi ubutumwa bwanje ndabucishe mu kuririmba Mana ndayishimiye bwa mbere kuko yaramfashije ico kintu ndabiga ati Mana ndashaka kuririmbira rero kandi mbona indirimbo yanje mvuga ati iyi ni wanje narayisohoye nyene nkwijya yaramfashije ndasohora indirimbo ya mbere abashaka kuzikurikirana ushobora kugenda kuri Kiki Krista official niho ucuzibona kuri YouTube ni Kiki Krista official yego none ni kuri YouTube Facebook oya indirimbo zanje kese ndashira kuri YouTube Facebook sindatanga kuzishira waracerewe niko uzovyiyumvira yego ururimbo rwa kabiri rwitwa ngwiki ntaguciriyemo ururimbo rwa kabiri rwitwa ewe Yesu rwa gatatu yitwa Saba Inkomezi hariho n'iya kane igomba kujako yego none wotubwira intango canke urwo rwa gatatu tukabumva ngene rumeze tube Saba Inkomezi Yesu Saba Inkomezi Yesu Saba Inkomezi umwami wacu kugira uzobashe kubona ubwami bwo mwijuru yego urakoze yego Yesu aguhezagire amen hanyuma Krista arafise inimero ziwe akoresha za limitere limitere nayo na smart ni ukuvuga izo nimero ndashobora kuzivuga ubu 79 35 30 19 limitere nayo ni 62 80 93 94 iyama kuri WhatsApp rero ni smart iyo nta ntuyihamagara ko ni ya WhatsApp gusa ni 75 amajana 8 amajana 661 75 amajana 8 amajana 631 ego mwereka tubandanye uvuze ngo gusenga ego gusenga bego ari mu muraruzi rwitwa gusenga umenga rwa 49 mwaza mukaducishirizamo hanyuma tukabandanya ndiko gusenga ndimba 49 mu Kirundi ugusenga kuramfasha ibihe byose gushikana
nanse no kubafasha kuko mufise amajwi meza cane nohava ndabatorera nihanganye ariko nagumye ndibwaribwa no kugira ngo nanje mbane namwe none rero Janine gusenga kuramfasha iminsi yose bitubwiye kwiki Yesu nashimwe. Iyi ndirimbo ni indirimbo sanzwe nkunda cyane nanje mu bugingo bwanje, indirimbo yo gusenga. Mu by'ukuri ugusenga turiko turaririmba ngo gusenga ni gukuru, ugusenga kuramfasha ibihe byose. Ni ukuvuga gusenga nababwira abantu umuntu arakwiye gusenga muri ibi bihe by'iherezo kuko gusenga ni imibereho, gusenga n'ubuzima. Umuntu yamenye Yesu akwiye kugira uyu mwete wo gusenga, umuntu akihutira kurondera Imana, umuntu agaharanira kubana n'Imana, gusenga no kuyaga n'Imana. Mu bisanzwe iyo uri kurasenga uba uri kurondera connection entre yiwawe n'Imana. Uburenganzira rero Yesu yaduhaye, Yesu yarakoze kuko igihe yamanikwa hejuru yavuze ngo birarangiye byo gucungurwa kwacu. Ni ukuvuga yaduhaye uburenganzira, umuntu wese icyo agomba aramwishikirira akamubwira. Hariho abantu baravuga ngo muri katolike niho nabibonye bavuga ngo Bikira Mariya ngo dusabire ku mwana wawe Yesu. Rero ibyo bintu kweri sindabitahura neza kuko Yesu yaduhaye uburenganzira bwo kumwishikirira. Nibaza ko ataho tubanza gucako. Igihe abambwa ku musaraba yatumenekeye amaraso twese. Rero iyo uciye bugufi ugasenga Imana nayo iratega amatwi ikakumviriza. Nicyo gituma uyu muririmbyi yavuze ngo gusenga ni gukuru kuramfasha ngo kandi igihe kizoshika mbona ibiri kure. Icyo gihe rero kizoshika mbona ibiri kure by'igihugu citereye. Ni ubwo gusenga Imana ni ubuzima ni imibereho kandi impera yo gusenga umuntu azoyibona niyashika mu ijuru. Iyo usenze Imana nayo irakwiyegereza ikaba hafi yawe. Nako kamaro ko gusenga Imana. Yesu nabanezerewe. Urakoze kuri iri jambo heje kuvuga turafise kare twasomye mu gitabo ca mbere ca Timoteyo cyangwa ikete rya Timoteyo 2 igice ca 4 ica 5 cyo bivuga ngo kuko ngo hari Imana imwe kandi n'umuhuza umwe hagati y'Imana n'abantu ubona ni Kristo ni Yesu Kristo. Niko handitse aha muri Bibiliya uwo Yesu Kristo yitanze nk'injungu kuri bose. Niryo byitwa ngo niyo nshugishinga ntahe cyatanzwe mu mwanya wiwe ego. Murantunga ko nta Bibiliya Kirundi mfise hano nari mfise y'Igifaransa, reka ndabisome no mu Gifaransa kugira ngo byumvikane ko ari we wese. Twari twahereye reka duce dusoma nk'ibice bitanu kandi biratangaje bihuye n'amasengesho handitse ngo la prière pour tous. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Nuko rero Yesu abahezagire uwe wavuze ijambo ngo haranira. Hariho akaririmbo ngarikora sorimba ngo haranira uwo kadusubiriramo. Karimbo mwandirimba akavuga ngo haranira kubana n'Imana urondere kugiriranira ubumwe n'Imana yawe. Kavuga ngo haranira kubana n'Imana
urakoze cyane nasamajwe n'ikintu n'umuntu yaduhamagaye hano ku telefone ariko reka tubandanye wowe ushobora kutubwira none aho usengera kugira ngo n'abandi bari hafi hirya ejo ku munsi wa Mungu bazoze kumbure baronke ubwo butumwa nawe ugiramo uruhara muri korali. Ego jewe nsengera muri Eglise Pentecôtiste muri Batayo Para mu Kinanira, nsanzwe ndi n'umuririmbyi ndirimba muri korali ya kabiri, ego muri Batayo Para precisement ngaho mu Kinanira. Turabahaye ikaze mwese mwifuza gusenga Imana, turafise akaryo kanini ko gusenga, turafise ahantu dusengera, lendi turagira amasengesho, donc akanya kose umuntu arose amahuguriro icyumba c'amasengesho cama cuguruye, nta muntu n'umwe yifuza gupfukama ngo arondere Imana abura hapfukama. Ivyo turabishimira Imana, turahaye ikaze n'abavyifuza bose gusenga n'imibereho. Ego murakoze. Okay, Yesu abahezagire. Reka twongere dusubiremo tubaheza nimero za Krista, mugende kuri YouTube murabe Kiki Krista Irumba official niyo yiwiwe kabisa, ni kuvuga officiel. Nimero ziwe ugomba kumuhamagara cyangwa kumwumvira ubutumwa kuri WhatsApp ni 79 35 30 19 62 hanyuma iyindi nayo imwe ya WhatsApp gusa ni 75 aho muzomuronka. Kiki azobaririmbira, abigisha, bashingira intahe, n'umuntu abimenyereye kandi abikunda, si ibyo yihaye n'ibyo yahawe n'Imana. Abantu rero baratangaje. Jewe ndabasabira ngo ko mwizigama. Ndabona ko satani, urazi satani imeze nka metre koro, rero runaka rero Imana ibahe gukomera, hanyuma mugume muri izo nkomezi, muzokomeza benshi. Reka tusenge. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuri aka kanya duhaye ko gusubira kubana n'aba bene data. Turabasabiye umugisha, turabasabiye gukomezwa, ubane nabo ubarinde icyo cyose kitajanye n'ubugombe bwawe, ukomeze kubakoresha kugira ngo hazoze benshi kubabumbira bavuga ati warakoze kuba waraduhaye akaririmbo kadufashije mu bugingo bigatuma dukizwa. None ni mu izina rya Yesu tubisabye.